kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 30 gitugutu umwaka wa 2017 umugambi Pensadream waragendeye komine ya Buganda iri mu ntara ya Cibitoke aho washikirije abenegihugu bo ku mitumba ya Kaburantwa, Cunyu na Gasenyi inka zishika 298 harimo izivyara 293 hamwe n'imfizi zitanu. Umuhuzabikorwa w'umugambi Pensadream Ndamaze Ntiranyibagira arasigura intumbero z'uwo mugambi. Uno musi ku mugambi Pensadream n'umusi uhambaye mu bikorwa umugambi usanzwe urangura muri iyi ntara n'ahandi mu gihugu. Umunsi wambaye kubera ko uje kubashikiriza inka zibyara zikamwa amata, kandi murazi akamaro k'inka witunga ry'umunyagihugu. Umugambi Pensadream murazi ukora umugambi wa leta, dukora byinshi. Muri byinshi dukora kwigisha abenegihugu korora, kubafasha korora inka za kijambere zikamwa amata ni kimwe mu bikorwa bikomeye biri imbere umugambi Pensadream ukora. Umwaka uheze umugambi Pensadream waratanze inka muri intara, watanze inka 282. Izo nka ibiharuro dufise biramaze kubyara. Mugabo no musi warushirijeho. Izo nka zatanzwe umwaka weze zatanzwe muri komine Rugombo. Uno musi twaje gushikiriza inka 298 abene gihugu ba komine Buganda. Muri izo 298 izivyara n'293, imfizi ni zitanu. Mumva ko izo nka ari nyinshi. Nizimara kubyara zikagwira, abazoshikirwa muri komine Buganda no mu ntara Cibitoke ni benshi. Muti none ni kuki umugambi Pensadream na leta na FIDA bemeye gutanga izinka? Intumbero ni kugira ngo abenegihugu muri komine Buganda bashobore bwa mbere kuronka amase, kuronka umwavu. Barazi ko ubutunzi inka aca yimbura n'imbumbarugo nyinshi, kuko aba afite umwavu ukwiye wo gutabira imirima yiwe. Ubwa kabiri, izi nka muza kuronswa muronse ni inka z'ubwoko bwa frizone zikamwa amata menshi. Uyoroye neza inka imwe irashobora gukamwa nibura litiro 10-15 ku munsi mu mezi 8 y'umwaka. Murumva ko izi nka mukazorora neza muzoba muronse n'amata. Amata rero akamaro kayo ku buzima bw'umwene gihugu murakazi, nagira ngo ndakabibutse. Amata ni imwe mu mfungurwa igwanya kwashiroko, igwanya za ndwara mwumva zo gufungura nabi. Ni ukuvuga ko imiryango ironse inka mu muryango bazonywa amata, nta mwana nta ukuze azosubira kugwara izo ndwara bavuga zo gufungura nabi, kubera bazoba banywa amata. Ni ukuvuga ko ayo mata yose azoboneka ntazohera mu nda y'abantu muri izo ngo gusa. Amata azogwira, hanyuma bashobore kuyaha ababanyi canke bashobore ku isoko. Udashobora gukama iwe aronke n'ahagurira ayo mata ku giciro ciza. Muravyumvise ko izi nka tubahaye zizobafasha kurwanya n'imifungurire mibi. Yaratanze kandi n'impanuro zitari nke ku barose izo nka.
izi nka ntizirabagwanyu ni inka z'imbitso kuko mwebwe muza kuronka izi nka ntaco mwaziguze. Ico twabasabye ni ugutera ubwatsi. Mwarabuteye? Murabyumva? Hari amafaranga mwatanze? Hari ico mwatanze kwa agronome? Hari ico mwatanze kwa veterinaire? Hari ico mwabwiye mu standard? Murabyumva ko inka muronse ni inka z'imbitso. Murazi mu Kirundi kera umuntu yaba adafise inka akagenda kuyisaba uyifise akayimubitsa akayimuragirira mugabo nawe akaronka umwavu. Ariko uno munsi turabahaye izo nka turazibabikije, maze inyana ya mbere izovuka nabo mugomba kokorera nde? Kokorera abandi. Inka izobagwanya ubwegu ari uko mumaze kwishura inyana yavutse. Murabyumvise? Nta numwe arekuriwe kugurisha inka aronse. Murabyumva? Komine iri hano, DPA bari hano, uwo bazokumva iyo nka yagurishijwe bazoza bamufate bamuhane, kandi haraho byabaye. Ivyo biraba ni ukuvuga ko inka muronse ni itunga rusange, ni itunga rya komine. No kubahwa muhagarariye mu standard wa komine, izi nka murazandika mu matungo komine ifise, kuko izi nka ziciye amafaranga menshi. Inka imwe uwo iharura amahera yashitse ko kugera hano uno munsi ihagaze amafaranga arenga agera ku miliyoni 1 n'igice. Mugabo ntihagera bace bacura imigambi yo kuziba canke yo kuzigurisha ngo nuko zigurwa amahera menshi. Hanyuma rero ico nagira ngo nongere ko nuko abarose izi nka tubasabye kuzifata neza, kuzibungabunga. Hari imiti yibanze muza kuroza canke mwaronkejwe kugira ngo muzoshobore kuzivura. Hariho n'ibyo kurya bya mbere bizarimo kurbetayi bya mbere muzoronka. Mwarateye ubwatsi, inga ikaramuka igwaye murahamagara veterinaire. Hano muri komine Buganda veterinaire namubonye, murahamagara AXA. Abo nibo bahinga bajejwe ubuzima bw'inka muri komine. Arashikiriza nimwe mu yindi migambi Penesadrim ikorera mu ntara ya Cibitoke. Umugambi Penesadrim urafise ibindi bikorwa byinshi ukora muri iyi komine. Twarubatse n'inzu yo kwakiramwo amata hano i Buganda. Mwarayibonye? Irya nzu rero ni ya koperative, si inka y'umugambi Penesadrim, si inzu ya Penesadrim, si inzu ya province, si inzu ya komine byaro byose. Mugabo ni inzu ya abagize koperative y'amata ya Buganda. Inzu rero yuzuye ibikoresho, ibyuma bizokura muri iyo nzu nabyo nyene byaratumwe ko hanze imbere y'uko umwaka uhera ibyo byuma bizoba byabashikiriye. Ni ukuvuga ko muzokama hanyuma amata muyashore muri koperative yanyu. Ndazi neza ko bateguye ko benshi muri mwebwe bari muri koperative, sibyo? Amaro muri koperative muzohiza mushora amata Bujumbura canke yahinguro ry'amata y'Bujumbura rize gushikira amata hano.